hajya muraze mu butare ingwano hagiriyo muraze hajya ingwano turiko turagwana muri cya gisata cy'ubutare bavuga ngo narabinjiriye mu masahani ntabyo mwari muzi hajya tuvuze ngo ubushikiranganje bw'ubutunzi dukeneye amahera yinjire yose atana rimwe risigaye hanyuma mu gusohoka asohoka agiye gukora ibikorwa bavuga bati baze nk'umushinga amateka agoma yikorera business yiwe agahembwa neza mugahejeje manda akarira kubera iki umworo kuva mu bworo bwiwe biragoye hajya umushinga amateka niwe wa mbere ahejeje manda yogenda aravyina akavuza ingoma kabisa kuko wagumye wikorera ibyawe ufise n'umushahara mwiza none mbwira ingene wowe ufise garanti y'umushahara w'imiliyoni n'imiburi y'180 mu myaka 5 ntufate credit miliyoni 50 uco utangura umugambi ku buryo uzoheza manda mwebwe rero gwaruka ni mwebwe murumva mufise faveur kurusha twebwe kuko mwebwe muranahabona mwatanguye gukora biraboneka ko muriko murakora mufise courage mugabo twebwe mbega bazompa akazi ryari nzoshikirwa ryari mvume mu mushinga amateka basi kuko ntaboni yaja kubera yanyama wa muzungu yatwereka ngo ngijya tugomba tumeze uko gusa ntituzitungarire aha rero kubera ayo makosa dukora abantu bagashaka kwiba ivya leta bagashaka kurya ibiturire bagashaka kurenganya Imana ivyo iravyanka Imana iranka karenganya ndababwire n'agacinyizo genda musome hose ahantu hose bareganije bagacinyiza Imana yacifata ingingo yayo nico gituma aha twebwe turashobora kuvyonona Imana ikavuga iti mwebwe ndabarahiye ntimuzohahonyora erega ico dukeneye n'igihugu giteye imbere irashobora gutwese tugaca dupfa tutarahashika igihugu giteye imbere ntidupfe tukibonye mugabo iyo nk'ubu twese duciye tuva hasi ndongozi twese ubwo nyene wozobona twese duciye tuba nk'ugwaruka twese tukazohashika twimererewe neza tuvuga ngo vyatanguye ryari nico gituma mubona muri iki korane twavuze tuti indongozi y'ukuri nibera karorero abandi none kuba karorero nuko uzobuhembwe ibihera vyinshi kubarusha kuba karorero ni mu bikorwa wewe ukumva yuko uno munsi uti mbega uno munsi n'igiki nkoze gihindura isi nk'ubu wewe ntimugire ngo muriko muriga je nkaha ndiko ndakora ikintu gihindura isiga nico mbere y'indongozi kugira ngo n'utakanura kanure abone ivyo arimwe ivyo ari vyo abone urugendo nkaje nakoze uri umuntu maze kwitsununura vuga uti nigiki uno munsi nkora gituma kica kirusha ejo haheze ku buryo ejo haza bazosanga hari intambwe twateye uno munsi umunsi wejo nk'ubu tukavuga tuti ejo hari hameze gute uyu munsi hameze gute turabiko hari intambwe yatewe paraporo yahiga ejo haheze payeje nico tuba agenda ikunda payeje si abandi barindira ngo duhe intumbero bo barazi vision barazi iyo baja mwese barabamobiliza bigakunda bakerekana resultat none nimwiyumvira umunsi ubushikiranganje bwose haheze umwaka bwo kwereka resultat twari turaha none tugeza n'ubushikiranganje bungahe bubishoboye ivyo ko maze kora muga payeje irakubwira iti twari ngaha tugeza twari ngaha tugeza bakubwira bati vision dushaka yuko 2030 tuzoba dufise aba miliyardere n'imimuri buri 50 barabibona n'ubushikiranganje bungahe ivyo bubibona nibisata bingahe ivyo bibibona abantu niyo ndaberetse ni ahitungarira ahubwo baca bavengwa ngo ndabinjiriye hajya muraze mu butare ingwano hagiriyo muraze hajya ingwano turiko turagwana muri cya gisata cy'ubutare bavuga ngo narabinjiriye mu masahani ntabyo mwari muzi hajya tuvuze ngo ubushikiranganje bw'ubutunzi dukeneye amahera yinjire yose atana rimwe risigaye hanyuma mu gusohoka asohoka agiye gukora ibikorwa bavuga bati aho ho ntuje none ntimurumva abakomeresa bariko baridoga ngo taxe ni nini barafise rezo ajya amahera ni gwabo
reka taxe ni y'umuguzi bo kwidoga bavuga ngo empo ni nini muga ntibo kwidoga bavuga ngo taxe ni nini mwebwe abaguzi nimwe mwari kuvuga ngo taxe ni nini kuko taxe ni umuguzi agiye gusoma acahereza umudandaza ati aya urayanjanira mu kigega ca leta none uwo mudandaza akakuyajana nkande umunsi umwe tuzahamagara abaguzi tukubita amakofe abadandaza kuko amahera yacu barayiba niba yatange kujya nyene bimeze kuko nayo abaguzi nibo bayajana umudandaza atanga empo no kuvuga araharura inyungu yarose mu mwaka acamenya ati kuri iyi nyungu ni pourcentage yihe ntanga ya empo none ubaca baguhenda bagacavuga ngo narahomvye acabwira ngo narahomvye kwe burya igituma abanyageza ya taxe mwibaza ko ari kubera iki kubera taxe yoca yerekana inyungu yarose mu mwaka aba economist ngante muri mwo none taxe urumva wewe waguze uguze yungutse nawe nuva babonye taxe ingene ingana baca babona nawe roveni yagize kugira nawe atangi kori mu gitwengeje arayivye acagura jipe V8 mu mahera yivye agaca avuga ngo ibarabara ni ribi akaja kugumura abantu ngurumva ngo leta ngo ntirikwira kora amabarabara ngo rabe ibinogo nawe niwe yivye aya empo yari gusanura rya barabara agaca aja kugumura abantu kwe kandi hagumura n'ugenda n'amaguru na wewe afise urujipe yivye mu mahera yivye yari gutanga mu kigega ca leta asanze ibarabara ribi cyasanze aho ikiraro cacitse kimaze ukwezi kitarakorwa ngwehe nani ngwehe raba nawe amahera ari kubaka ico kiraro niwe yatwaye none mwumva twoshika gute mu gihugu giteye imbere dufise abantu bameze uko ubu rero dushaka ko muri hikorane tuza turigishanya abantu bahinduke handi ho badahindutse rero urwaruka muzohashika mwivugiriza uruha nabo bariko bararira nababwiye turashobora gushikayo araboro burya n'ikimenyamya sinzi ko murabibona uno munsi abantu bidoga ko bakenye n'abakadre de leta kuko kera hari societe zibiri hari habakire n'abanyarucari banyarucari barabakene n'abakire rero n'abakorera leta nibo bitwa bakire none ubu ruhigi rwahindukiye bamwe bitwa abanyarucari bo barazitunga riri batagwe gukora barakora batunze babandi nzigicira bice tije nari nzi ko ndi high class none sigaye sha hari hakabare hagiye wacu ko umuntu yitwa Fiacre aco bakari yagize ahantu haba VIP ahanywera abakire none ubu baba peyiza bamwe bitwa nyarucari ngo nanje ntanywereye hajya ntibokwemera ko nateye imbere none ubu babandi nibo basigaye babona yuko batahata babereye maze kubona umuntu akubwira ngo ntidukeneye twebwe ibeye y'ikiyeri twe duha ibiyeri gusa tuvyo vy'amabeye ishaka utware twe duha ibiyeri gusa abo bantu ntibaba bafise hari umuntu yokuba ku nzu y'ibati yaraye ubusa none bijya vyose ibimenyetso kubera ico gihe kiriya gihe kubera twagiye ivyo twivye nta wemera ko atunze muga kubera wewe wiyemera arayo wirondereye uravuga uti jewe ndicara hajya muri VIP muga wayivyesha wacuca ngurumva rero ngo je ngo ubusigaye inkomeye gose bakwaza wayakuye hesha ntushobora kwemera ko utunze kubera n'ivyibano je ndiko nakubwira nti jewe kweri je ndatunze umbajije ngo nkwereke je birantweza abantu baravuga burya wibaza ko umukuru w'igihugu yashobora gutungwa n'amahera ajya hembwa ajya ndabwira igituma atashaka kumutunga bose bazi ko uri umutunzi wa mbere message ndagwaje umwana nyene cyubahiro ndafise ingoraniye bose naho wawimana ntiwosabwa n'abantu barenga ijana ngo bure nababiruha naho wawimana gute ya mahera rero agutumukana uyabona gutya aha nifitiye ijya mirima nirimira nifitiye bijya bitungwa nanje ngi utwavyo ndazi ko atahonoshika kwe hajya mubona ngoma mvuga nti ijya project bizinu ntishobora gusubira inyuma magere ko iratungisha beshi sijewe gusa kwe sha hariho
amakoperative yatunze kubera irya projet, kubera jewe amahera nabonye hari ndakubwira hari kabisa. Hari umunsi nagurishije inkwavu 2,000 na mugabo ntababwira ko inkwavu atamahera arimo. Muga jewe ndakubwira jewe nabonye hari amahera ndahitunira neza. Uraza ushoye nk'inkwavu 2,000 mu ndwi nka 2 gusa abaranga. Abantu nibaze baramenya itunganira ngaha ku isi, ukazoraba hariya hejuru uzoba ugiye kwiba kuko bijya ni iby'abarundi bose. Tugerageze rero tuze turaraba imbere imbonera kure. Nababwiye tumaze kumva ko turi muri tere y'Imana, nta muntu n'umwe adafise responsabilité. Kandi genda busome mwibwirizwa shingiro ngo considérer notre responsabilité devant Dieu tout puissant. Nta n'umwe ngaha adafise responsabilité. No kuvuga wowe wemeye kutakora responsabilité, niba uri umunyeshuri iga kuko uri kucreya, uri ishure bavyita gukabura ubwenge Imana yakuremanye kugira uronke ubuhinga bwo kurema vya bindi Imana yaguha. None utakabuye ubwo bwenge, murazi gituma abanyeshuri batrisha, ntibaramenya ivyo. None urose igipapuro mu mutwe atakiriyo wokora iki? Burya batrisha bose bavuga ngo urose diplome ucuja gukora muri leta. Ariko mwe murazi kuvukira umwana ugaburirwa ukambikwa n'abavyeyi, uba mu nzu y'abavyeyi, hanyuma uciye ugenda. Burya niho twamugariye, uhejeje amashure bakubwira ngo genda udepose gusa. Udepoje bacavuga ngo uri affecté ngo hariya, ugaca ugenda bagaca baguhakimire, ugatangura urumva urya wambikwa n'ikigega ca leta. Hageze ko uba kugwawe ngo ngira nubake akazu mfate credit leta niyiriha kuko utaga garanti umushahara, garanti n'umushahara. Urumva leta niyikubakiye inzu irayikubakiye abana kuja kwiga mu mahera y'umushahara, bahagenda bakiga bagaheza, hanyuma hageze ko pasura ngo mpa pasyo iguherekeza ukazorinda upfa utihaye. Murumva icarico kurinda upfa utihaye. Hajya rero hageze gupasura mwibaza ko kubera kiba cabapfa. We wamenyereye guhabwa gutya mu ntoki ugaca ugenda kwicara iwawe, aho nyene urupfu ruba rutanguye. Mugabo iyuba wari waramenyereye kwiha ugeze gupasura uca wibandaniza ibikorwa, kuko igikorwa n'akazi ntibisa. Akazi uzokabura ugahiga imyaka 5 ihere utarakaronka, mugi igikorwa kiruzuye kiri ngaha n'ubu naho wova ngaho ukavuga uti ngira ntangure gukora, ugakuburira ibarabara gushikariya muri centre ville, ushikayo uciye amahera arenga 500 ndabarahi. Aha urondeye igikorwa ntushaka kukibura. Mugabe ingorane turondera akazi karahera, akazi urakabura. Mugabo savuga ngo akazi vuga igikorwa. Naho waba uri umukozi wa leta, data wanje uri wa munyakazi, curondera igikorwa. Jewe nababwiye papa yapfuye niga mu wa 3, niga mu wa 4. Mugaragara ndababwire jewe nari maze gutera ibiti vy'ikawa 120 niga mu wa 4, kuko papa naramukurikira. Papa yakora muri projet Kirimiro, avuye ku kazi yamavuga ngo ntegeza gutanga raporo, agaca agenda agatutura ibitoki, agaca ajana ibitumbutumbu n'ibihunda mu kawa, agaca atorera. Abonye buhwibiriye agaca agaca avuga ngo ndatanze raporo, reka rero nje kumviriza gahita. Niho yaca agenda kwibare ngo agiye kumviriza gahita. Jewe ibiti 120 kwimba amashimu y'ikawa, n'ubu ugenda mu cyaji wacu barakwereka bati hajya ni ku kawa kwa vari. Je nitwa vari, hajya ashitse muhira ngo hajya ni ku kawa kwa vari. Chawe yumvira wiga muri primaire ukaba ufise ibiti 120. Papa je nkaho nararaba none ntiyakora muri leta project Kirimiro, mugaba akavuga ati sindatanga raporo. Nico gituma jewe kuva ntangura akazi ka leta nagumye nifitiye utwi wanje ku ruhande nikorera. Naroroye inkoko,
wambonye nk'uwaje wanje mwirohero nkiba mwirohero hajya munsi ya kaminuza igazo yose wasanga ari amashu ibitunguru imboga amubona amashugwe erega n'amashugwe nagize payote narifise payote impande y'uturima twanje umuntu arashobora kuza kundamutsa nkubwira ni ntutaho udatwaye ibitungurusha urazi guha nk'umuntu ibitunguru ugomba kwe utamuharuriye ndorora inkwavu negamitse kuri clôture inkwavu erega ni nk'akabati ushira hajya kuri clôture nkagira inkoko nkagira imbata none mwumva korasiyo nari nayigabanuye none amwe nahora ntanga korasiyo muraza kora cenda akoresha iki credit ncafata credit amwe nahora ntanga korasiyo nca ndiha ya credit nayo uciyufata urosa umutahe uciye ukora kandi kantu kazotuma wunguka mugatwe bw'uburosa amahera ya mbere uca wiruka kugura imodoka ngo mbega abasirimu babaho gute ngo umusirimu no ofisi imodoka ugaca wiruka kugura imodoka igacigira accident ntufisa yandi yo kuyikoresha ngo ya modoka yaragonze mugabo wari gushobora gukora iyindi projet iyo projet ikagura imodoka iyo modoka nahigonga iyo projet izogura iyindi reka ni ubujuju buri je nasanze kugira umworo kugira azatunge biragoye cyane kabisa ico naracize nakikora kwicigwa neza reka je ndaraba abantu nkabagira kwicigwa muze muraba umukene agize bakwe akaronka amahera icambere ayamara gute uzobona tanguye nanje ndogoroye uburero bahora banywa arije mvumba reka no munsi nanje hewe nawe nibaguhe kamwe reka je birantangaza umworo kugira azapfe mu bworo bwiwe nta yindi ngorane apfa kuyabona ubwo nyene arondera ibiyamara aho wavuze uti ndagize bakwe je ndababwire je munsi umwe ngitangura gukabakaba ku mahera yitwa 30 million je bwa mbere naragize 4 million umusoma cyara yanyibavre ariyo ya mbere nari nkoze ko basha sha mugabo kandi yari mu vyaranje ca nkoranye inshuti zose ndamubwira ntutamahera yawe ndakuvuma bazireyo ngo umuvumo wa muvyarawe ngo ntufata wivye umukene akuvumye umuvumo urafata ndakubwije ukuri uwo mugabo yanyivye yaciye ahungira muri FNL agaruka nasuye kumubona muri integration nca ndamuzana mu muryango mubwire andihe atandishe umuvumo wanje uzomukurikira agiye mu gipolisi y'abayentegre yaciye atiza inkoho abasuma ubwo nyene aca baravuye mu gipolisi baramufunga bamufunguye yaruhukiye kuja kurima nzasanga amaguru yaravyimbye yarapfuye kwe uwo niwe yatanga kungirira nabi kuko nari natanguje amahera 150 norora inkoko mu mutoyi mbeko ntavuze ko nagopesheje sasa nkantimire naragopesheje hajya rubero tujya muzungu mubona mu mutoyi n'inshuti yacu ujya turakundana kwere abo muri presidence barabizi igihe bamuha nationalité bamusaba attestation de nationalité igugu miliyoni acanyandikira ngo jewe murazi uko ndi umusaseredoti ayo mahera ntayo noronka ati none nagomba mu nyegizonere je nace ndababwira nti jewe nzi ibikorwa yakoreye u Burundi nace ndabizi ivyo yankoreye ayo mahera ndamurihiye kuko ndazi ntabaye exonere je nace ndamurihira kabisa kuko n'umugenzi vraiment niwe yataye kungopesha ndaduga nshitse kuri 4 million babasubije hasi ni ntaco nabonye amahera yava ndasubira ndabandanya mbandanije rero igihe ndose 30 million nagiye mbona umuntu abajya abamarayika aha turagenda n'abamarayika barabaho acambwira ngo muhungu ngo ntuyonone ngo reka nakwereke ngo yashire muri banke uyashire muri banke ibe depo uca ugenda muri iyo banki nyene uca usaba credit ubwo bwanke ntabwo narinzi ko yari niwe yabonyegeshije uwo mumarayika ncasaba credit ya 30 million nyene baca banyungukira 8% nanje baca bampa credit ya 16%. Niumva ko dose credit a 8%. Ya ndi wanje ni yari. Ya mahera ndagenda ndakoresha. Erega niyo yasigaye arari hajyadene. Cenda kugira igende nduga. Ya projet yonyene
proje irariha iyindi kariha iyindi gushika uzosanga ego nkobo mbwiye ngo zana muri yaridi kameme ntawo noronga mugace ngiye gusaba credit muri yaridi barayimpa kuko barazi ko mu myaka 2 nzoba ndayirishe jewe proje ndayibona nkayiharura nkayibona cemejeje manda rico itwa ndabwira ce ndafise yo nta mugare abandi mandi heze barira yaze nk'umushinga amateka agoma yikorera business yiwe agahembwa neza mugahejeje manda karira kubera iki umworo kuva mu bworo bwiwe biragoye haje umushinga amateka niwe wa mbere ahejeje manda yogenda aravyina akavuza ingoma kabisa kuko wagumye wikorera ivyawe ufise n'umushahara mwiza none mbwira ingene wowe ufise garanti y'umushahara w'imiliyoni n'imiburi w'180 mu myaka 5 ntufate credit miliyoni 50 uco utangura umugambi kuburyo uzoheza manda ufise miliyoni 200 bagaca baguhaka agasunuzo utaha wiwanga wangira ufise n'izindi miliyoni 200 muri projet zawe ucugenda n'umuntu w'umugabo kubera ubworo kuva mu bukene umukene kuva mu bukene vyotuma ingamiye gaca mwiza urugira ushinge kugira umukene ave mu bukene ni ikintu kigoye iwewe ni wige ukrosi hera vuga uti aho ryavuye ntihazivye reka irinda rikoreshe hajya mbandanye naho nyenda hakoresha mugabo ukazo ari mu mushahara ejo akazi karahera uca utaha ntiwizere guhembwa izere wewe kwikorera hari waciye ambwira ngo we ngo gufata nk'urwaruka mukagwikisha yuko ngurumva ngo naho ngo mwiga ngo menye ko leta itazobaha akazi ngo kogose kubabuza kwiga kubera twebwe twaramugaye kwiga no kugira ukarishe burya bwenge Imana yaguhaye ushobore guhindura iyisi mugabo hari abantu ngo niga kugira nze ndonka akazi utirishije ugaheza ukaronka urupapuro mu mutwe nta kiriyo nico ituma abataratahura ivyo bose n'abatirishere mu ishuri je murabaza kweri je nta wigeze avuga ngo neva yatrishije kandi sinayobegwa reka kweri jewe amahera nararondera mugabo je nari umu artiste je naracapura je kuri librairie nyaragurisha udukarte postale nyacafite kamwe kagugwa 10 je yumvira mu ndwi naho nashora udukarte 10 gusa sema naba ntahanyijana ikaramu yagugwa 6 fengwa rijya rindi rikomeye ryagugume ng'icenda ifa ntagugwa 15 none wumva ninjije 100 udukarte 10 ngurishije kuri librairie ega nabo baca bakagurisha 15 naracapura hajya ndi kwishure gutya uti impapuro none umutahe matière première wayikura hehe nacapuza ikaramu bwa mbere n'udukuleya hanyuma impapuro hajya kuri RPP hariho utwo bita amadeshe twari papier carton ubona abantu bakenera ico gihe kuri RPP baja gusesa deshe nanje gaca genda gaca ntora sinondose impapuro zo gucapurako tujya du papier carton murumva nyene ushobora kurema itunga gaha aha muragenda n'amatungo akabananira kubera irindero twebwe abavyeyi banyu tubaha ngo leta ntace kumariye ngo bona ngo hari amakazi yaguhaye ntabavyeyi babivuga gutyo navyo murumva muze mubaza abana banje nta numwe ndamubwira nti wewe iga ivyo ushoboye gukora uzokwikorera udasavye akazi uwundi muntu ahubwo we ni uzotanga akazi abana je ndabigisha ubakiri abana batoyi mugari abavyeyi batari capable none wewe umuvyeyi wenyene atari capable kwibeshaho yo kwigisha umwana ingera zo kwibesha aha twirirwa turabigisha mugabo kubera nababwiye wadu transformye ni watugiriye na rero mwebwe ntimumere nk'abanyisirayeli bagoma bidodomba inshuro 10 zose gushika Imana ishavura mwe mu rugwaruka nimumenye yuko c'est vous qui créez l'avenir de votre vie c'est pas l'autre ukazoja kurondera uwundi akuremera kazoza kawe bizokugora indongozi ico zijejwe c'est facilité korohereza bene gihugu gutera imbere guca amabarabara kubaka amashure guhemba mwarimu guhemba muganga
guhemba umusoda, umupolisi, umucamanza, ivyo nivyo gusa. Nico cyo nkubwira nti indongozi ministre yarakwiye kuronka gusa amafasilite yo gukora gusa, muga ntabaze y'ubuzima ku mahera hembwa muri leta. Baba mugira batego kubera uri uraserva bene gihugu, akira imodoka, akira rasyo kuko we wari kuriruka, mugabo guca avuga ngo umushahara uzomutunga muri kazoza kiwe ntivyari birimo, deje ntivyari birimo, musitanteri ntivyarimwo, umuntu atwari igisata ntivyarimwo. Hajya directeur w'ishure abahembwa amahera yamwigisha uko ni mwigisha, hanyuma hajya ni au service y'abene gihugu. Gusa kubera bavuga bati wewe waciye uzinduka watashe utevye bacagwa agaprime, mugabo abo gaprime sagatuma uronka ubuzima muri kazoza. Ubuzima muri kazoza ni wewe nyene ubwironderera. Ico rero mwame mugifise kumuzirikanye, nimwaba mwemera yuko turi abana b'Imana. Uburundi rero ubu n'ubw'Imana, twese dufise ubutumwa bw'Imana, ivyo dukora byose biri mu vy'Imana yadutumye. Uri ndongozi umenye kuri intumwa y'Imana kugira usereve abene gihugu, kujya Imana ari kubikora, wewe niwe yatumye. Umuntu wese ari ndongozi, hanyuma rero zuraha raporo Imana yibwira uti Imana je hari igihe najewe munduhisha nkavuga nkaje imbere y'Imana, Imana waranzimvye, ibi nivyo wanzanyemo. Hajya muri ko murambwira ngo zari igitoro ataro benefise, ngo imvura ngo yase kugwa ngo rangene bigenza, ukabona abantu bariko baridoga. Sha Musa nawe nyene yari namandaba nsaba Imana je simere nka Musa, kuko Musa atevye aravuga ngo nyica. Murabona igihe akubisibuye hajya hano, sinzi ko murahasoma neza. Umva Musa, abantu benshi bavuga ngo igicumuro ciwe ngo kwabaye gukubita kabiri, sivyo. Murabona ubwa mbere Imana yari yavuze ngo jewe nzoba ndi imbere yawe, urakubita ajya kuri rujya rutare amazi azocaza, nzoba ndi hajya imbere yawe. Yemwe ntabamvusaba Imana sinze shavure gushika mugabo hari igihe umuntu ashavura kabisa, hamwe uvuga uti none je nkibi Mana ibi wankwegeyemwo, ukiyumva nyene wapi. Ubundi bwenge mwa muri ko muravuga, muri ko muransengera bamutsa murareka hari ibintu mwaza murare ngo turagusavye ngo muhe ubwenge nka bumwe wa Salomo. Salomo ubwenge bwo kurongora abagore 1000. Mbwira burya bwenge bwapfa. Ibaze Imana yari yaravuze ngo umwami muzotora ngo barongore ntazorenza umugore umwe, ntazaje mu bagore benshi, acarongora abagore 700 n'abahabara 300. Ubwo ni ubwenge kweri, nibwo munsabira. Salomo niwe yazaye amacakuri muri bene Israeli, agira ibikorwa vy'umuruho, bamwe agira gutya abandi gutya. Ubwo nibwo bwenge munsabira ngo fate abarundi bamwe ntimwebwe mujejwe gucumukura, namwe mujejwe kuwanga kandi nzobahemba neza. Iyo muri ko murabivuga mumenye ubwenge bwa Salomo basha. Ubwenge gusa ni hahandi yacira urubanza abagore babiri. Naho nyene je navuze nti hari hagahaze. None urumva umwe yavuze ati ndamucemo kubira umwana hanyuma mugabure bihere. Ubundi ati gira nyarutsa watebeje. Ubundi nawe ati oya je hakumwica umwana pfumumuhanda mubone mu ntoki ziwe. None Salomo mukuru cyacu avuga ati okay, akira mwese kugira mwese mutahe munezerewe, akira basi umwana we warukeneye umwana, akira rero umwana nawe ntaco kize umwana adapfuye umubonere mu maboko yahajya. Dari kugenda gute? Yari kwarenganije. None mwese sigisabo umwana ntapfuye. Uwundi nawe aciye avuga ati pfumumuha akomeye aramumuhaye. None ari kwarenganije ujya wundi mugore mugaci amuhawe. Mugago cimanza ntivyoroshe, umucamanza niza amategeko murumva iyo ni kazisi. None iyo ndaruca kurya n'abandenganije kweri, agize aravuga ngo urandenganije umuhaye ujya atari gwiwe. Wowe ntiwavuze none mfume ndamumuha, igikuru ntiwavuze ntumwice ntawe nishe. None ujya nawe yamurekeravye ko ari gwiwe, akira basi umwana niyakura azomenya nyina.
bamuza muransengera muga muza muramenya ivyo munsabira nimuza munsabira muravuga bati muhe ubwenge bwiwe kugira ashobore kuturongora neza atujana mu nzira ishika nivyo naje saba. Imisi yose iyo nateguye icigwa shitse ntangoye kuvuga nzasanga navuze ibindi, kandi ugasanga ico cigwa ndagitanza ahandi ntabiteguye. Ivyo bimaze kunshikira kenshi, nk'ubu nari nateguye ko nza kuberekeza inshuro 10 bamwe bidogeye Imana gushika yishavura, mugabo sinzi ingene vyajemwo bereke yuko bari mu murima w'Imana. Turabona nivyo naciye nja ko nerekana ko ivyo turimwo Imana niyo yabizanye ibishikije aho tugeze uno munsi, tubona neza ko Imana turi kumwe, kuko nikimenya amenya nuko abarundi twese ubu turi mu ruhongore rumwe, twese ubu tubona inzira imwe, nta vy'abahutu nta vy'abatutsi. Ubu ndashaka kuvuga ko uri umuhutu bakubwira bati ivyo uvuga biraribwa birotswa bigira iki, uraza kumbarira ngo ngurumva ngo jewe ngo ndi umukenyezi, je ico gukuyeko wewe uri umukenyezi ndakungutse kwiki, kuvuze ngo uri umusore ndakungutse kwiki, ugende ucuruze nk'ubushitse muri apedere ngo je ndi monera kure akuriye kwikisha. Mugabe iyo hari ikintu avantage aragukuyeko yavuga ati uri mbonera kure koko, ngo jewe ngo ndumugomya abanga akuriye kwiki. Ni giki ukuye kuri jewe nanje ni giki ngukuyeko, kuko mwe wese wowe urakeneye ikivuye kuri jewe nkuko nanje nkeneye ikivuye kuri we. Hariho tuntu mubona muze muratwenterpreta, nta numwe adafise icarusho wundi haje. None wewe ico ndushije wafashije, nanje ico nkurushije nagufashije. Uwarondeye niwe mutunzi, urazoraba baguhaye umushahara ucuri umuboyi umuyaya umushoferi agutwara ku kazi, usigara urindiriye uwundi mushahara. Mugaba amahera wewe wirondereye niryo tunga, ntimutunge amahera atari gwanyu, yarondere mutunge gwanyu. Transformation monde hakajya usanga mwagumya mutwega gusa, ntimwiga icigwa ujya yakarungitse yarashatse kubigisha yuko warondeye niwe mutunzi. Muze rero murigishanya kujya nyene ubuzu akantu kurusha uwundi acabwira uwundi abwira uwundi, kugira twese twungukane ko nagira usubira gucuruza umutwe. Bavyita mu Kirundi ngo gucuruza akazuru. Wambonye ibujumbura cyane cyane niho babeshwaho nakenge gusa. Sha muge bujumbura none wobaho gutega bashu atacukora utabaye mu escro nyene. Cenda baraba abantu b'ibujumbura cenka shacewe nimanukiye nkubeje nagiye mbone birengarenga, nimbe birengarenga kubera iki mu bireka ntimubisorome. Mugaba bagashaka kuja kwisoko kugira bagavure. Hari umuntu bajya bose bagavura ni bibi nayi nironderere. Uko tuvuga erega burya agatima ko kwiba burya kari mu barundi benshi. Wambaye costume ukaja ku isoko gusuma icagurwa 5 gica kigurwa 10, none ubwo subusuma. Erega burya kari mu mpene kari no mu ntama, reka ko ntuhavuga ngo nizijya dogozi gusa. Je hari umuntu yavuze guyo menya ko ari we ngo sinaburana 5 ndamuryako, natumye umuntu kungurira aragura azabona aranzaniye guyo menya ko ari we ngo sinari kuburana 5. Ntumva ko cyo yashaka kunyiba akugatiba. Urumva kariho abantu bashaka kurya batarushe kubera urwenge. Abanyabujumbura nababwiye ahantu hari amahera, urazi kubona umwavu dukeneye twebwe abarimyi ngo amayarara akuzura hajya mu gisagara, hakabura n'umuntu abwira ntuze musitanteri wa community mpano niyimbire Nyabarega zijya yararaze ndakubura shirayo, hanyuma nce nihamagarira bamwe bintuze hari abarimyi baca baza bakagura. Ibujumbura ugasanga umwanda uwuzuye bijya vyatsi uratema ugacucana muri Nyabarega bikabubongera bibongeye abarimyi baca baza kugura nasi hera mukeneye. Mugabo camuvuga ko mukenya amahera mukirirwa kwirigara amayarara avamwe amasari ngaho mu mayendisiro burya bucupa bwa plastique ntibabuhingura. Ugasanga umuntu yirwa yicaye ibiserege vyuzuye ubucupa bwa plastique, aho yavuze ati havegere ndabutore hanyuma
ndabujane uno munsi hera ririnjira eka akeneye mbe kwa naka uhorobona bahisha sangapi uno munsi nza kuja kwa naka ejo naho nceja kwa naka none rero ko tuyaze karamaze ariko namwe mugende mu biyagira abandi umwe wese yumve ko yoshobora kuba umu producteur ahari yaba umu fonctionnaire ata mu fonctionnaire umwe wese mugabo ne kwashobora kwiha akantu mwe urwaruka muze mushike 2060 erega 2060 irashobora kuba 2030 nikiya ni giharuro gusa aha twese twova hasi 2030 woshobora kuzubona ari 2040 ukazubona 2040 dushitse 2070 ahubwo tugeze kure abashinwa bari bihaye 2030 niho bokubaye bakwije 50 bagiye mu nzira de development 2020 baca baragira evaluation baza basanga barashitse baca baragira umunsi mukuru baca bagira uwundi mugambi wa 50 zindi Erega wama uri kuragenda iminsi yose none namwe nimugerageze 2030 tuze dusanga igihugu carahindutse mugato udatanga amakori n'amatagisi ngo twimbe burya butare eka ntaho tuzoshika burya butare abantu mwaje muva ntari ishombo irya kasiterite hajya hejuru igihinga muyimbe kabisa muyimbe dushore nibyo bizoduteza imbere